Iyi ni radiyo BBC gahuza miryango ivugira i Londres kuri metero 19, 25, 31 na 41. Ivugira ku mirongo ya FM mu karere k'ibiyaga bigari no kuri interineti kuri bbcgahuza.com. Ubu ni saa 10:30 ku isaha mpuzamahanga ya GMT, ni saa 12:30 ku masaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Muri studio muri kumwe na Prudence Ngiyumva. Werewe uteze amatwi BBC gahuza miryango aho hose kwisi kaza kuri radio kuri bbcgahuza.com, kuri Facebook live mu buryo bw'amashusho no ku mirongo migufi ya shortwave. Dore ingingo z'ingenzi z'amakuru turambora mu kanya kuri uyu wa mbere tariki ya 3 z'ukwa 11. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yatunze agatoki abanyamahanga kubera imvururu zakurikiye amatora yo mu cyumweru gishize yateje impagarara. Yabitangaje mu ijambo yavugiye mu muhango wo kurahizwa kuri manda ya kabiri. Abantu barenga 40 bamaze kumenyekana ko bapfuye nyuma y'inkangu nyinshi mu turere tw'imisozi ku mupaka wa Kenya na Uganda. Naho Perezida Trump yatanze gasopo ko ashobora gutangiza ibitero bya gisirikare muri Nigeria niba guverinoma idakoze ibihagije ngo irinde abakristo bagabwaho ibitero yise iby'abahezanguni ba Kisilamu. Hari n'imikino nk'uko bisanzwe buri wa mbere. Ibi byose n'ibindi ni mu kanya nyuma ko Sirake muhawe nayo tugezeho incamake y'amakuru y'ingenzi ya BBC. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu yarahiriye kurongora ico gihugu ikiringo ciwe kigira kabiri nyuma y'imisi mike hatangajwe ko ari we yatsinze amatora yabaye mu ndwi heze aho yatahukanye amajwi y'ababa 98 kwijana. Ibiro vyabereye ku kirimba c'umukuru w'igihugu i Dodoma byari bicungerewe cyane kubera imyerekano imaze imisi i Dar es Salaam no mu bindi bisagara biyamiriza ayo matora atavugwa ko rumwe. Inkuru ya Richard Kagowe mwumva mu ijwi rya Oronishimwe. Ibirori vyo kurahira icese kwa President Samia Suluhu byari bicungerewe bikomeye kandi nta munyagihugu yemerewe kuvyitaba. Abantu bari kurushi bagizwe n'abatanzania n'abavuye mu bindi bihugu nibo bari batumiwe, mu gihe abatanzania isinzi babikurikiraniye kumbonesha kure y'igihugu kubera ko ubuhinga bwa internet butariko burakora mu gihugu cose. Mu gihe hatanguye ikiringo ciwe ca kabiri, President Samia Suluhu azohangana no kuyobora igihugu cigabuyemwo ibice bivuye ku matora atavugwa ko rumwe hamwe no kugarukana icizere ku nzego zatowe mu nzira ya demokarasi. Umugambwe Chadema uwurongoye yabujijwe kwitaba ayo matora wiyamirije ivyayavuyemwo. Haiti yatanguye imisi 3 yo kugandarira abantu barenga 30 bahitanywe n'igihuhusi Melissa mu ndwi heze. Nimiburiburi abantu 200 baraburiwe irengero. Naho ico gihuhusi kitateye iryo zinga ubwaco, imvura nyinshi n'imiyaga y'inguvu nyinshi yatumye hasambuka ibintu vyinshi hirya no hino. Abantu 200 bapfuye bazira imyuzure harimo n'abana 10. Akanama k'imfata kibanza ka Haiti katangaje ibihe bidasanzwe mu turere dutandatu twasinzikaye cyane. Haiti isanzwe iri mu kaga gakomeye k'ibura ry'ibintu byankenerwa, politike, umutekano mu gihe imigwi y'inkozi z'ikibi itema igatongora muri ico gihugu. Sentare nkuru y'Ubuhinde ivuga ko hakwiye gufatwa ingingo ruhasha mu kugwanya ubukozi bw'ikibi bwo kuri internet bukorwa n'abantu bitirira inzego zijejwe umutekano. Umucamanza yavuze ko ubwo busuma bukwiye gufatirwa ingingo zikomeye. Ababukora bakunze guhamagara bambaye impuzu z'abajeje umutekano bari imbere y'ibimenyetso biranga ubutegetsi bw'ico gihugu. Bakunze kenshi gutumbera abari mu buruhuko bw'izabukuru n'abagore babagiriza gukora amakosa bakabatera ubwoba bwo guhagarikwa mu gihe batoriha amahera. Ibiharuro vyerekana ko abo basuma bamaze kwiba amadolari arenga imiliyoni 300 mu myaka mike iheze. Iyi ni BBC. Perezida w'akarere ka Valence muri Espagne Carlos Mazón yamenyesheje ko atazi imihoho kubera ingene yifashe mu gihe hariko haraba imyuzure mu mwaka uheze. Abantu 237 barabuze ubuzima nka bose bakaba barabo mu karere ka Valence. Itariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu 2024. Kuva ico gihe Mazón yaramaze imisi ari ku gisure kimuhatira gutanga imihoho. Inkuru ya Guy Hedgok mwumva mwijwi rya Nina Iradukunda.
mu mwaka uheze Carlos Mazone yamye ategwa igitsure cyo gutanga imihoho kubera ukuntu yifashe mu gihe c'umwuzure. Benshi Valence bamutaka umwikomo ataguca ku ruhande kubera ivyononekaye muri ico kiza. Ivyo ni kubera ko umunsi umwuzure utera yamaze umwanya munini mu nzu y'uburiro ariko arafungura, akaba yabonetse ku mugoroba mu gihe abantu baharugwa mu majana bari bamaze gupfa. Vyongeye ubutegetsi bwiwe bwatanze ubutumwa bw'intabaza kuri telefone z'abantu amasaha menshi inyuma y'aho umwuzure utanguriye guteza akaga. Harabaye imyerekano kenshi isaba ko Mazone atanga imihoho. Iyo kenshi yaja mu bantu baramuzibira. Ivyabaye vuba n'inshuti z'abahitanywe n'umwuzure mu gihe cyo kwibuka mu ndwi iheze. Igihe yatangaza ingingo yiwe yavuze ati narakoze amakosa, ivyo ndavyemera. Sentare yo muri Israel yategetse ko wahoze hari umushikirizamanza aho mu rwego rwo hejuru mu gisirikare c'ico gihugu aguma mu gasho gushika ku munsi wa gatatu inyuma yaho afata ingingo yo gushira ahagaragara video yerekana abasirikare ba Israel bariko barafata ku nguvu umuyoro wo muri Palestine. Major General Yifat Tomer Yerushalmi yatanze imihoho mu banga yiwe y'ubushikirizamanza mukuru wa gisirikare mu ndwi iheze. Yavuze ko we nabo bakorana bagizwe ko iterabwoba bazira guhagararira amategeko. Harabaye ubwoba ku munsi w'Imana amaze kuburigwa irengero ariko mu nyuma baramutoye aca arahagarikwa. Ihagarikwa ry'akazi ry'imisi 3 ryasabwe n'umukuru watavuga rumwe n'ubutegetsi muri Cameroon mu kwiyamiriza isubira gutorwa rya President Paul Biya ryatanguye uyu munsi. Abakoze bari bake cyane mu gisagara kinini ca Douala canke mu gisagara co mu buraruko ca Garoua. Isa Chitoma Bakari yateye akama abantu guhagarika ibikorwa mu bisagara ku buryo ibisagara bisigara bigaragara. Mu mugwa mukuru Yaounde henshi haratekanye. Ibiharuro vyerekana ko Bakari yabaye uwa kabiri ariko avuga ashimitse ko ari we yatahukanye intsinzi. Akanama ka Cameroon kajejwe agateka kazi na muntu kavuga ko abantu barenga igihumbi bahagaritswe bazira imyiyerekano bakoze nyuma y'amatora. Abategetsi barakana gukoresha ingufu z'umurengera bakagiriza Bakari ubugumutsi. Prida urakoze Sirake muhabona yo kuri amakuru ya BBC. Ikaze ku makuru arambuye duhera ku nkuru mumaze kumva mu kanya muri Tanzania. Perezida Samia Suluhu Hassan yatunze agatoki abanyamahanga kubera imvururu zakurikiye amatora yo mu cyumweru gishize. Mu ijambo yavuze nyuma y'irahizwa rye kuri manda ya kabiri yatangaje ko igihugu kizarindwa uko byagenda kose. Ariko Perezida Samia yarahiriye ku kibuga cya gisirikare mu muhango utari wemewe kugerwamo n'abaturage mu mujyi wa Dodoma. Bamwe mu bandi ba perezida bitabiriye uyu muhango harimo Evariste Ndayishimiye w'u Burundi na Hakainde Hichilema wa Zambia. Cyakora abaturanyi nka Perezida Paul Kagame w'u Rwanda na William Ruto wa Kenya ntibahabonetse. Inkuru ya Judas Yundi Mundu uri Nairobi muri Kenya. Mimi Samia Suluhu Hassan naapa kwamba nitatenda kazi zangu za urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Aha n'igihe Samia Suluhu Hassan aramutse igihugu ca Tanzania yari kararahira imbere y'umukuru wa sentare Nahinyuzwa. Muri iyo ndahiro yiyemeza kubahiriza ibwirizwa nshingiro n'ubumwe bw'Abatanzania. Ibirori vyabereye ku kibuga c'abasirikare ku mugwa mukuru wa politike Dodoma, aho umutekano wari ucungerewe ku rugero rudasanzwe n'abanyagihugu bakaba batari bemerewe kuhashika. Mu bategetsi b'akarere bavyitavye harimo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye n'uwa Zambia Hakainde Hichilema. Ni nabo bahawe amajambo naho batadomye urutoki ku ntureka zaranze ayo matora. Bashimikiye ku mahoro y'amyaranga Tanzania kuva kera. President Ndayishimiye: amani haina bei na Watanzania mumeelewa vizuri msemo huo. Amahoro ntagira ikiguzi kandi abanyatanzania ivyo mwavyumvise kera, kuko kuva mu myaka ya 60 Tanzania yamye arakarorero k'amahoro, iteka nitekane hamwe n'iterambere. Kubera ivyo rero kuri iki kiringo gishasha nibizoza twifurije Tanzania kubandanya muri iyo nzira, nukuvuga igihugu c'amahoro, itekane, ineza, ukunywanisha n'iterambere. Ukarimu, maridhiano na maendeleo. Umukuru wa Zambia nawe yasavye abanyatanzania kudasubiza inyuma intambwe bateyeko. I want to appeal to the people of Tanzania. Ndashaka gusaba abaturage ba Tanzania nini, Zanzibar, Pembe n'abandi
ibyo mumaze imyaka mwishimira imyaka za mirongo bigomba kurindwa ku kiguzi icyo ari cyo cyose ku kiguzi icyo ari cyo cyose ntimuhirahire ngo mugerageze ibinyuranye n'ibyo. You cannot try the opposite. Mu ijambo ryiwe umukuru wa Tanzania Samia Suluhu Hassan yamenyesheje ko ababajwe n'imvururu zimaze iminsi mu gihugu ciwe. Yemeza ko ibyabaye bifise ahandi byazananye ngo kubera binyuranye n'imico ya Tanzania. Tumesikitishwa na kuhuzunishwa na matukio ya uvunjifu wa amani. Twababajwe n'ibikorwa byahungabanyije amahoro bigatuma hari ubuzima bw'abantu buhatikirira, imitungo rusange ndetse n'iy'abantu ku giti cyabo ikangirika mu bice bimwe na bimwe by'igihugu. Ibyo byabaye si indangagaciro z'Abanyatanzania, ntibihuye n'imico y'Abanyatanzania. Ntitwatunguwe no kubona bamwe mu rubyiruko rwafashwe harimo abaturutse hanze y'igihugu. Inzego zacu z'umutekano zikomeje iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyabiteye. Komite zishinzwe umutekano ndazisaba gukurikirana kugira ngo guhera uyu munsi ubuzima bw'abaturage bwongere kugenda neza. Yanarejea mara moja. Samia aragabisha abagize uruhara mu myiyerekano, avuga ko atayishobora kubashikana, akibutsa ko inzira y'ibiganiro ariyo yonyene ishika. Amatora yabaye muri Tanzania mu ndwi iheze yiyamirijwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi mu kwihereza amabarabara. Umugambwe Chadema uvuga ko hisho batari munsi y'800 ariko leta ya Tanzania ivyamirira kure. Gildas Ihundimpundu, BBC Gahuza Miryango i Nairobi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo leta yatangije inzira yo gufunga amwe mu mashyaka atavuga rumwe nayo. Itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe imirimo y'imbere mu gihugu n'umutekano mu mpera z'icyumweru gishize rivuga ko amashyaka 12 agomba guhagarikwa. Ikirego gisaba ayo mashyaka guseswa cyamaze ndetse no kugezwa mu rukiko rw'ikirenga. Rimwe muri ayo mashyaka ni PPRD rya Joseph Kabila wahoze ari perezida na RGD rya Matata Ponyo wabaye minisitiri w'intebe we. Inkuru ku rubuga rwa BBC mu ijwi rya Gisele Berwa. Mu itangazo ryasohowe na Minisitiri w'Intebe wungirije ushinzwe imirimo y'imbere mu gihugu n'umutekano mu mpera z'icyumweru gishize rivuga ko amashyaka 12 atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo agomba gufungwa. Iki kirego cyamaze kugezwa mu rukiko rw'ikirenga rushinzwe imanza z'imiyoborere uzwi nka Conseil d'Etat hagamijwe gusesa ayo mashyaka ku buryo bwa burundu nk'uko bivugwa na Radio Okapi. Ibi bitangajwe nyuma y'uko imirimo y'ayo mashyaka 12 ihagarizwe mu gihugu hose. Radio Okapi ivuga ko ku rutonde rw'ayo mashyaka hariho PPRD rya Joseph Kabila, RGD rya Matata Ponyo ndetse na Piste pour l'Emergence rya Seth Kikuni. Nk'uko bisobanurwa muri iryo tangazo, ayo mashyaka ashinjwa kwica amahame agena gushimangira ubumwe bw'igihugu no kurengera ubusugire bwa leta ya Kongo nk'uko biteganywa n'amategeko agenga imikorere n'imitegurire y'amashyaka ya politike. Ihagarikwa ry'ayo mashyaka ry'agateganyo riteganyijwe kumara iminsi 15 mu gihe hagitegerejwe icyemezo cy'urukiko rubifitiye ububasha. Uruhande rw'abatavuga rumwe n'ubutegetsi ihuriro Souvent la RDC rigizwe n'abanyapolitiki batandukanye ryavuze ko ari igikorwa cy'intambara gishyiriweho kurwanya ubwigenge bwa politike, ihame ry'ubutegetsi bugendera ku mategeko n'ubwisanzure bwo kwishyira hamwe. Impuzamashyaka Ramuka ryo ryamaganye icyo cyemezo ivuga ko ari igikorwa gikomeye cyo gusenya demokarasi. Abantu barenga 40 bapfuye nyuma y'inkangu nyinshi mu turere tw'imisozi ku mupaka wa Kenya na Uganda. Amatsinda aturutse mu bihugu byombi yoherejwe mu bice byagizweho ingaruka mu bikorwa by'ubutabazi. Izi nkangu zatewe rero n'imvura ikaze ikomeje kugwa. Inkuru ya Anita Nkonge mu ijwi rya Benjamin niyo kwizerwa. Abashinzwe ubutabazi muri Kenya barimo gushakisha ababuriwe irengero nyuma y'imvura nyinshi yateje inkangu mu gace ka Great Rift Valley. Minisiteri y'uburezi muri Kenya yatangaje ko 11 muri abo bapfuye bari abanyeshuri. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu Kipchumba Murkomen yasabye abaturage bo muri ako karere kwitondera hari ubutaka bworoshye ndetse anasaba abayobozi kwimura abantu batuye hashobora gushyira ubuzima bwabo mu kaga bakajyanwa imusozi ahantu hatekanye. Johanna Cheboy umwe mu batuye habereye ibyo biza arasobanura uko bari guhabwa ubufasha. Hari abo tutarabona kugeza ubu. Usanga umuryango umwe wabuze abantu 7 undi 6. Uherejo leta yaratangwe kudufasha abasirikare, abapolisi n'umuryango utabara imbabare bose baraha. Uravye bazanye ubumenyi kuko hano irindimuka ry'umusozi n'imyuzure vyari birinze urugero. Umuryango utabara imbabare wa Croix Rouge wemeje ko abarenga 18 ari bo bamaze gupfa ku ruhande rwa Uganda nyuma y'inkangu zimaze iminsi zibera mu karere gahana imbibi na Kenya.
mu minsi ishize inkangu enye zakomerekeje abatari bake abandi baburirwa irengero. Nkuru ya Anita Konge. Iyi ni BBC Gahuza Miryango, urayumva kuri Kisoro FM muri Uganda no kuri BBC Gahuza akadomo.com. Saa moya 0:16 mu Rwanda no mu Burundi. Mu kanya turakomeza n'amakuru arambuye nyuma y'akaruhuko gato cyane. Ndi Prudence Ngiyumva. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatanze gasopo ko ashobora gutangiza ibitero bya gisirikare muri Nigeria niba guverinoma idakoze ibihagije ngo yirinde abakirisitu bagabwaho ibitero n'abahezanguni ba Kisilamu. Mu butumwa yakize ku rubuga nkoranyambaga yavuze ko Washington ishobora kujya muri Nigeria ishimitse mu kurandura icyo yise abafite uruhare mu bwicanyi bw'amahano. Inkuru yo ku rubuga rwa BBC murayumva mu ijwi rya Aleb Majesté Barenga. Perezida Donald Trump ntiyigeze avuga ubwicanyi yagiriye ko avuga ko ari jenoside iri kwikorerwa abakristu bo muri Nigeria. Byatanguye gukwiragira mu ndwi n'amezi aheze ku mihari imwe y'abanyepolitike muri Amerika basanzwe bafise ivyumviro bitsimbatiye ku buryo benshi bahurikiye mu miryango n'amadini y'abakristu ngaho mu gihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yamara nubwo biruko amakungu n'ayandi mashirahamwe aharanira agateka kazina muntu avuga ko atabimenyetso bigaragara vyerekana ko abakristu bariko baricwa ku bwinshi gusumba abayisilamu muri Nigeria. Mu gico gihugu gisanzwe gifise abantu benshi bemera muri ayo madini yompi ari abayisilamu canke abakatolika basa n'abari ku rugendo rungana rwegeranye. Umuhanuzi wa perezida wa Nigeria yabwiye BBC ko ibikorwa byose vya gisirikare bigabije kugwanya imigwi y'iterabwoba muri Nigeria bikwiye gukorerwa hamwe hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika hamwe na Nigeria. Daniel Bwala yavuze ko Nigeria yo kwakira neza imfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu kugwanya imigwi y'iterabwoba ihurikiye ku idini rya Islam, ariko yibutsa ko Nigeria ari igihugu cigenga. Yongeye avuga ko iyo migwi y'iterabwoba ya Kiislamu batibasira gusa abantu bo mu idini rimwe gusa rya Islam, kuko mu baze kwicwa harimwo amadini yose hamwe n'abatagira idini na rimwe. Perezida wa Nigeria Bola Tinubu yamenyesheje ko mu gihugu haranga kwihanganira mu vy'amadini kandi ku bibazo vy'umutekano bihanze igihugu cose vyibasiye abo madini yose no mu turere twose atanumwe avuyemwo. Ku munsi wa gatandatu Perezida Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yanditse ku mbuga ziwe hwaniro ko yategetse ubushikanganje bwo kwivuna abansi bwa Amerika kwitegura mu gukora ibishoboka byose kugira bahagarike iryo totezwa n'ubwicanyi bukorerwa abakristo muri Nigeria. Ku munsi w'Imana Donald Trump yarongeye kwemeza ko igihugu ciwe gishobora kurungika abasirikare muri Nigeria canke gukora ibitero vyo mu kirere kugira gihagarike ubwicanyi we abandanya yemeza ko biriko bukorerwa abakristo muri Nigeria. Tujye mu Rwanda ku nkuru ibabaje y'urupfu rwa Augustin Ngabonziza, n'umwe mu bahanzi bamenyekanye cyane mu ndirimbo nyarwanda zizwi nka Karatunyuze. Ngabonzima waririmbye zimwe nka Rugori Rwera, Ansira na Have Winsiga yatabarutse kuri uyu wa mbere azize uburwayi nk'uko abo mu muryango we babyemereje BBC. Diane Mutoniwase, umwe mu bana ba Ngabonziza, yavuze ko umubyeyi we yaramaze ibyumweru bigera kuri 3 arwariye mu bitaro bya CHK mu mujyi wa Kigali. Inkuru ya Juventine Muragije Marie. Augustin Ngabonziza yari umwe mu bahanzi bamenyekanye mu muziki w'u Rwanda mu myaka ishize. Kuri uyu wa mbere nibwo amakuru yamenyekanye ko yatabarutse, aho abo mu muryango we babwiye BBC ko yari amaze igihe arwaye indwara ya diabete. Diane Mutoniwase, umwe mu bana ba Ngabonziza, yavuze ko umubyeyi we yari amaze ibyumweru 3 arwariye mu bitaro bya CHK mu mujyi wa Kigali. Umuhanzi Makanyaga Abdul wabyirukanye na nyakwigendera ndetse banakoranye umuziki igihe kirekire yabwiye BBC ko Ngabonziza Auguste yaranzwe no guca bugufi ubuzima bwe bwose ndetse ngo n'umurage asigiye abahanzi. Kuva kera atangira gufatwa rwose twari kumwe rwose. Diabete mugezayo akomeza akajya ajya mu bitaro, nkajya kumusura nk'uko bisanzwe, akavamo akaza tugakora. Umwana we yaje kumbwira nimugoroba ko yitavye Imana. Yatanze urugero rwiza mu bahanzi. Abo muhanzi ufasha abandi, wakundaga abandi, waganirizaga abandi, ntabwo yihariye wenyine, kuko ibihangano bye abenshi bakunda kubikoresha kugira ngo babeho. Ari umuntu wakira buri wese, ntabwo yigeze yigira umuhanzi w'igihangange ngo yirengagize abandi.
Sugira usagambe Rwanda Ngabo Nziza yayiririmbye mu myaka za 80 iri mu ndirimbo zamamaye cyane zirata igihugu cye zanacuranzwe ku maradiyo. Muri iyo myaka Ngabo Nziza yanaririmbye muri Orchestre Stade. Muri za 2 yashyize hamwe n'abanyamuziki barimo Kariwa Njenje, Abdul Makanyaga, Deo Santos n'abandi bashinga Orchestre Rangira. Ngabo Nziza atabarutse agikora umuziki kuko yacurangaga akanaririmba mu bukwe cyangwa mu tubari ahantu hatandukanye mu Rwanda. Asize abana 2 gusa umugore we yatabarutse mbere ye. Indirimbo za Ngabo Nziza zamenyekanye zigakundwa ni Rugori Rwera, Ansira ndetse na Have Winsiga. Muragije Maria Juventine, BBC Gahuza i Nairobi. Mu kiganiro unana cyo kuri wa kabiri twabateguriye mukobwa jana ndavuze ngo mpereza amafaranga yanjye urumva nayo gukemura ibibazo byanjye n'iby'abana banjye ntayo ngoye Pascal ko kuratinya ku gateko karya n'abana bawe mukabimara muzi ko ntariye ukanabika amafaranga ngo umugore utwita burare umugore utwita inda yandera ni 12:45 kuri BBC. Ntuzacikwe rero ni hano ejo kuri BBC Gahuza Miryango umwanya none nkwe Yves Bucyana mu kiganiro cy'imikino. Imikino kuri BBC Gahuza Miryango. Mwireho mwese bakunzi b'imikino kuri BBC. Mpere mu Rwanda shampiyona y'umupira w'amaguru yarakomeje mu mpera z'icyumweru. Rayon Sport yakuye amanota 3 kuri Marine ku nshuro ya mbere mu myaka myinshi ishize iyitsindiye ku kibuga cyayo i Rubavu. Ejo ku cyumweru ni mu gihe APR FC yo yanganyirije kuri icyo kibuga na Rutsiro 1-1 ku wa gatandatu. Kuri uwo wa gatandatu kandi Mukura yahagaritse umuvuduko wa Police FC. Amakipe yombi yanganyije igitego 1-1. Police FC yari ifite intsinzi z'imikino 5 yikurikiranyije gusa iracyari ya mbere n'amanota 16 ikurikiwe na Rayon Sport ifite amanota 13. Mu Burundi Aigle Noir na Flambeau zombi zaratsinze mu mpera z'icyumweru. Aigle Noir ihita ifata umwanya wa mbere nyuma yo gutsinda Rukinzo 2-1 naho Flambeau itsinda Interstar igitego 1-0. Ikipe ya Vitalo nayo yatsinze Muzinga 2-1. Ngozi City ishobora gutsinda Bumamuru igitego 1-0. Aigle Noir ifite amanota 22 mu gihe Royal Vision yari ku mwanya wa mbere ubu iri ku mwanya wa kabiri nyuma yo gutsindwa na Dynamique igitego 1-0. Muri Afrika habaye tombora yuko amakipe azakina mu matsinda ya Champions League. Ikipe ya Berkane iri mu itsinda rya mbere, iyi niyo muri Maroc iri kumwe na Pyramide yo mu Misiri ari nayo ifite icyo gikombe. Rivers yo muri Nigeria na Power Dynamos yo muri Zambia nazo ziri muri iryo tsinda. Mu itsinda rya kabiri harimo Al Ahly yo mu Misiri, Yanga yo muri Tanzania, FAR Rabat yo muri Maroc, GS Kabylie yo muri Algeria. Mu itsinda rya gatatu rigizwe na Mamelodi Sundowns yo muri Afrika y'Epfo, Al Hilal yo muri Sudani ariko izakinira imikino yayo i Kigali mu Rwanda. Hari kandi MC Alger yo muri Algeria ndetse na Saint-Eloi Lupopo yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri iryo tsinda rya gatatu. Itsinda rya kane rigizwe na Esperance yo muri Tunisia, Simba yo muri Tanzania, Petro Atletico yo muri Angola na Stade Malien yo mu gihugu cya Mali. Ku mugabane w'Uburayi mu Bwongereza ikipe ya Manchester City yarayitsinze Bournemouth 3-1 igabanya ku manota yarushwaga na Arsenal hasigaramo amanota 6. Arsenal kwa gatandatu yatsinze Burnley 2-0 ni intsinzi ya 8 yikurikiranyije mu marushanwa yose. Kera kabaye Liverpool nayo yaratsinze by'umwihariko Mohamed Salah atsinda igitego muri 2-0 batsinze Aston Villa. Liverpool yari imaze imikino 4 yose ikubitwa, ni mu gihe Tottenham yatsindiwe iwayo na Chelsea igitego 1-0. Abafana bakazomera abakinnyi ba Spurs nayo idaheruka gutsinda. Hagati aho uwari umutoza w'ikipe ya Wolverhampton Vitor Pereira yirukanywe nyuma yo kunanirwa gutsinda umukino n'umwe mu mikino 10 ya Premier League. Kwa gatandatu Wolverhampton yakubiswe 3-0 na Fulham biviramo umutoza kwirukanwa. Pereira
yatangiye gutoza iyi kipe mu kwezi kwa 12 2024 ndetse asinya amasezerano mashya y'imyaka 3 ejo bundi mu kwezi kwa 9 akaba yarirukananywe n'abari bamwungirije. Ikipe yatangaje ko James Collins na Richard Walker abatoza babatarengeje imyaka 21 n'abatarengeje imyaka 18 bazayobora imyitozo mu gihe ikipe igishakisha undi mutoza. Pereira yatakaje abakinnyi benshi bakomeye aho Matthews Cunha yerekeje mu ikipe ya Manchester United kuri miliyoni 32 n'igice z'amapaundi. Ryan Ait-Nouri agurwa na Manchester City kuri miliyoni 31 z'amapaundi, naho kapiteni Nelson Semedo ava muri iyo kipe ajya muri Fenerbahce ubwo amasezerano ye yararangiye. Soreze mu gihugu cya Espagne, ikipe ya Real Madrid kuwa gatandatu yateye Valence ibitego 4-0 harimo 2 bya Kylian Mbappe. Barcelona yo ejo itsinda Elche ibitego 3-1 harimo igitego cya Marcus Rashford. Real Madrid ikomeje kuzigenda imbere irusha Barcelona amanota 5. Ayo niyo y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. BBC gahuza imiryango muri Afrika no kwisi yose. Urakoze Yves Bucyana kuri icyo kiganiro cy'imikino kidusingiriza umusozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. BBC gahuza imiryango yabateguriye uburyo bwo gupakurura ibiganiro vyayo mukabibika muri telefone ngendanwa zanyu canke computer mukaza kuvyumviriza igihe cyose mubishakiye. Ibiganiro bya BBC gahuza miryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa abaza muganga ubu biraboneka kuri podcast. Ja ku rubuga rwa BBC gahuza miryango ariko bbcgahuza.com urondore ahari podcast. Amakuru yose y'uburyo podcast ikora n'ukuntu washyira muri telefone yawe byose urabisangayo. Pakurura ikiganiro ukunda canke amakuru wumvirize uko ushaka aho uri hose ntusubire gucikwa na kimwe. Taramana ibiganiro vya BBC gahuza miryango kuri podcast. Siriyake muhabona yo agarutse muri studio ko tugezaho amakuru ingenzi ya BBC. Perezida wa Tanzania Samia Suluhu yarahiriye kurongora ico gihugu ikiringo ciwe kigira kabiri inyuma y'imisi mike atangajwe ko ari we yatsinze amatora yabaye mu ndwi iheze aho yatahukanye amajwi yababa 98 kwijana. Nayo muri Haiti batanguye imisi 3 y'ukugandarira abantu barenga 30 bahitanywe n'igihuhusi Melissa mu ndwi iheze n'imiburiburi abantu 200 baraburiwe irengero. Na ico gihuhusi kitateye iryo zinga ubwaco, imvura nyinshi n'imiyaga y'inguvu nyinshi yatumye hasambuka ibintu vyinshi hirya no hino. Sentare nkuru y'Ubuhinde bivuga ko hakwiye gufatwa ingingo ruhasha mu kugwanya ubukozi bw'ikibigo kuri internet bukorwa n'abantu bitirira inzego zijejwe umutekano. Umucamanza yavuze ko ubwo busuma bukwiye gufatirwa ingingo zikomeye. Ababukora bakunze guhamagara bambaye impuzu z'abajejwe umutekano bari imbere y'ibimenyetso biranga ubutegetsi bw'ico gihugu. Perezida w'akarere ka Valence muri Espagne Carlos Mazon yamenyesheje ko atanze imihoho kubera ingene yifashe mu gihe hariko haraba imyuzure mu mwaka uheze. Abantu 237 barabuze ubuzima nka bose bakaba barabo mu karere ka Valence itariki 29 z'ukwezi kwa 10 mu bihumbi 2024. Nayo sentare yo muri Israel yategetse ko uwahoze hari umushikiriza manza wo mu rwego rwo hejuru wa gisirikare aguma mu gasho gushika ku munsi wa gatatu inyuma yaho hafatiwe ingingo yo gushira ahagaragara video yerekana abasirikare ba Israel bariko barafata ku nguvu umunyororo w'umunyepalestine. Prida Urakoze Siriyake muhawe nayo kuri izo ncamake z'amakuru ya BBC nayo atugejeje ku musozo w'ibiganiro byacu byo kuri uyu wa mbere. Gusa mbere kuva muri studio nakubwira ko abantu bagera kuri 40 bamaze kumenyekana ko bapfuye nyuma y'inkangu nyinshi mu turere tw'imisozi ku mupaka wa Kenya na Uganda, hanyuma ibihugu bikaba byohereje amatsinda y'ubutabazi ku mpande zombi. Amakuru ushobora kongera kusanga kuri bbcgahuza.com. Twafashijwe na Chris Guzadis, ni Prudence Nyumva wakoze guhitamo BBC gahuza miryango. Uraraharyana.